bakunzi ba Mijo Talent TV anje irankunda twagira amahirwe rero no kuba kumwe na bamwe mu basta novuga yuko bakomeye cyane turi mu giteramo novuga yuko citwa la hayi giteramo citwa gute giteramo ni bon citwa Friends of Amstel turi muri Star Bar twagize ibihe byiza turi mu bihe byiza na Double J na Meili na Arafro n'abandi benshi DJ Catluz DJ Iverson omba hari n'abandi basitare benshi twabonye uno munsi ba Kigingi ba Yan Santana byasa neza gose. Voilà, umuntu turi kumwe rero hari abantu batakuzi cyangwa bakubonye irya mbere turi kumwe na Nova Ale Nova ku bantu bamuzi ni umunyamateka cyane Ale kubwawe kino giteramo ugifata gute canke wobuze impamvu cyateguwe nukuri nabonye ko ari umunsi wo gucelebrana n'abakunzi ba Amstel naho n'abakunzi ba bizindi binyobwa bya Brarudi bace bashika mugabo urabona ko no munsi bavango Amstel ni boisson ni kinyobwa cy'aba intellectuel mugabo urabona ko byabaye ibihe byiza abantu batanze kuri ritme turi muri quartier Kabondo ya zone Rohero commune ya Mukaza ni mu mutima hagati y'igisagara ca Bujumbura biboneka neza yuko abantu biyumviye bon byose biva kuri Brarudi hari muri Amstel batoye kibanza cyiza kandi amakuru nasho kwegeranya urabona naho naje kuryoherwa nasho kwegeranya andi makuru menshi ni gice kigira kabiri icambere cabereye kuri bayita gute Pasta Comedia hari abaririmbyi bakomeye nka ba Dr Cloud ba Buno MB Data n'abandi na DJ Philbite uno munsi bahinduye gatoyi twabanye muri show na Yan Santana na Kigingi na Meili na Arafro na Double J donc urabona ko ari ibintu bisa neza cyane hanyuma abantu bagumye bihereza Amstel sinzi bakubaregura ngahe ko jena muri VIP baguma baduhereza ibintu byasa neza cyane rero novuga nti muri make ni umuntu mbero yo kwereka abanywanyi ba Amstel ko Brarudi tabibagira ko baguma bari kumwe buzuzanya badasamburana akabazo nshengira uwo bufite amakuru yuko n'abanywa ikinyobwa kitambiye amafana nabo bazoshikirwa ko bazoshikirwa nibaza ko twatumaze iminsi mu birori mu kwezi kwa 11 no kwa 12 naraciye mu birori nk'ibi kuri Safi Beach aho abakunzi b'ikinyobwa ca Viva Mart na Viva Tangawizi bari kubarironkera ubushimwe bw'amamoto bw'amafaranga bw'amateleviziyo n'ibiki rero urabona ko nuno munsi abantu banatomboye harabato ntivyakunze ko batombora 400,000 mugabo harabatomboye kuzoja kugira séjour hari Bugarama harabatomboye kuja muri fitness harabatomboye ubundi bushimwe butandukanye amalo atandukanye ya Primus ya Amstel ya Brarudi biboneka neza yuko bama biyumvira buri abanywanyi babo ntibabibagira uno munsi ya Amstel navuze ko habayeho Viva Mart na Viva Tangawizi Coca-Cola na kumbone n'ibindi binyobwa nazo zoshikirwa hari abaririmbyi baronse miliyoni 15 bice muri Primus Star urumva ko Brarudi guma igerageza kuraba nyine ibintu byoryoha cyane abanywanyi bakaguma hafi yaho hari uravuze ko hari ibintu byo gutombora hari abantu bazoja mu giteramo kuri Miki Rosisi uwo wacira ku mayanga ukuntu bazobigenza kugira ngo bazoje mu iryo ryo gutombora barabiki canke bisabiki ibyo gutombora kumbure byose abahinga bo muri organisation nibaza ko ari Creative Power Limited kumwe na Amstel na Brarudi mugabo igiteramo ca Losis z'ukwa gatanu numvise kazo bari hari kuri Miki Avenue du Large kandi amatwansumira hazoba hari uwundi mutumira muririmbyi Jean Pierre Nimbona kidumu kibido kibuganizo azobara kandi kanya keza kuryoherwa uno munsi nka nabonye ko barengewe kumbura ibyo bari biteze ibyo baronse navuze ni réussite à 120% uravye public yari hari abantu bahagezaho ino Sky Star Bar iba ntoyi mugabo bagerageje kwiyungunganya biba neza rero urabona ko Brarudi bandanya yumvira aba nabandi na cyane mu gisata cy'umuziki jewe nka Ale Nova irambona ndongoye association de journalistes culturels harimo igisata cy'umuziki ndabona ne uko hariya ndizera ko Double J uriya Afro na Meili na Kigingi comedy muri culture
nabo uno munsi baronse akantu kandi ejo umva hazoba ari heza. Nizera ko ari akandi kantu kariko karaba kugira ngo babane binjiza agahera hama ibintu bitera imbere. Nka Alenova kuno munsi wa none waravye ibirori urabikurikirana kuva ku ntango, ndibaza naho bitarahera utaha biheze si? Yego nabi. Ikintu cyakuryoheye canke cameze nk'ikigushitura canke utari bwigera ubona mu yandi ma evenement yose cyakuryoheye nk'iyi evenement niki? Maze kujya mu birori byinshi hano mu Burundi no hanze y'u Burundi. Iriye tandukaniro y'ibindi birori n'ico no munsi. Ikintu cyanryoheye gusa kino giteramo nta publicité nini cyagize. Naryohewe nuko haje abantu benshi twaguma tuvugana n'abandi tubazanya ati none ibi nibiki ko umuntu adahoronka naho nyora no kuja kwiherera honyene byasaba gusaba impusha. Rero ikintu cyanryoheye nabaje kubera iki habaye réussite nk'iyi nta publicité nini yakozwe mugabo abantu bitavye. Jene kwaciye dutora neza na neza inyishu yuko abantu bari bakumbuye gusohoka, bari bakumbuye ibintu byuguruye kuryoherwa. Murazi ko hari amazi imisi harabacu ingingo yo guhagarika ibiteramo bivuye ku kiza cya COVID-19. Rero abantu kabaya kanya kwiyugurura, hanyuma ko bavuze ngo ni VIP nikiba byari biteguye neza. Cyawe nitaye muri very VIP, urumva nabo nyine bari muri soge ya dukaye bose ntibidoga. Rero ikintu cyanryoheye ni vibe nabonye, nukwitabire n'ubwitabwire bw'abantu benshi babonetse uno munsi. Navuze ni salute. Arabasare twabonye Arafro, twabonye Meili, turabona Double J, batatu Kigingi, avora na Kigingi umukomeze. Baririmbye indirimbo, bararimba n'izabandi batahabonetse, abandi barundi bagenzi babo. Iyo image kuri wewe ni yatanze image nyabaki kubona baririmbye indirimbo z'abandi basa b'abarundi bagenzi babo mu gihe twari twiteze yuko barimba indirimbo zabo entre yabo nyene, ariko twakatangaje cyane tubonye baririmbye indirimbo z'abandi. Twabonye indirimbo ya Rappi Boy, twabonye indirimbo z'abandi basa bakomeye cyane. Iyo image kuri wewe ni itanga ikiye cigwa? Abakunzi nibahera mu bindi niko bavuga mu Kirundi. Uno munsi yari Double J, yari Meili, yari Arafro na Kigingi. Double J yararimwe mu ndirimbo ya Rappi Boy na Trezor remix na V-Bytes yari ngaha. Eka mbere si ibyo gusa banandimye ndimbo pampana ya Meili ariko na B-Face yari hano mugani yashoka kuja kuri stage. Bisigura ko kumbure mu bindi bitapo bikurikira ko numvise yuko inyuma ya Miki bazojo mu ntara hagati, kumbura abo bandi bazoshikira ico gihe umuntu wese adarakura ko gato. Baravuga mu Kirundi ngo inka tari gwawe iguteye umugero uyiriyeko. Rero bisigura ko uwo vungura gatoyi kumbure bazokwimba nabo bantu hama nabo mu gihugu hagati nabo ngene bashikirwa. Twibutsa yuko twabonye n'abandi basaho bahageze ariko batari kuri afishe. Ico ni ikintu cerekana urukundo hano mu Burundi, turakundana cyane. Sinzi ko hari akajambo ka nyuma wobwira abakunzi ba Mijo Talent mu gikorwa kiko kirakorwa uno munsi canke mu biriko birategurwa? Mijo Talent TV ku bakunzi bayo babandane bagira subscribe, sabone kugira ngo ibikorwa byiza nk'ibi bikorwa baze barabibona mu gihe Mijo Talent TV yashogushika ku rubuga. Hama kuvyerekeye abandi ba star nabo nyene bihangane barindire bihanganye bazoshikirwa. Hama kuvyerekeye Amuse na Brarudi babandanye biyumvira n'abandi abakomedi uno munsi hari Kigingi, kumbure ejo bazokoresha abandi baruzuye, abaririmbyi ni benshi, ejo bazokoresha n'andi matala, abacrobate nk'abanyamate n'abandi, kumbure n'abandi bagira ama sketch kugira ngo ibintu biryohe. Rero igikuru nuko tubandanya turyoherwa mu Burundi bwacu bwiza n'ibiteramo byiza bisukuye, yaba biteguwe na Brarudi Amusel cyangwa ibiteguwe n'ayandi ma companies, kuko ntabuze kandi amatala ntabuze kugira ngo ibintu byiza nk'ibi bibeho. Shout out cyane kuri Amuseri, shout out cyane kuri Brasserie yateguye iki kintu ciza cyane cyo guhuza abarundi, cyo guhuza abasaha batandukanye, cyo guhuza aba journaliste, abadukurira, abatama bakera. Twabwiye ko tubakunda cyane. Ciao ciao. Teka rero turabe hari abahungu beza bariko bararyoherwa cyane. Oh bro, mambo safi bro. Umeze neza? Ni bon. Urabona washinutse sana. Ibintu ni OG. Ni bon. Akazina kawe?
Aspect 24. inde Aspect ni bon. sawa muri evenema woba waje uri wenyene canke uri akompanye Oya twazananye n'abandi ni Friends of Amstel no kuryoherwa n'inshuti n'abagenzi right. ukunda Amstel rimwe nyene umuntu aragacako fast. mu buzima busanzwe usanzwe unyikiwe Aga citron. Mugahageze nyene umunsi mukuru nk'uyu cubibona ucinya ka Amstel wumvise akaguha ari kose canke ari ikintu bongeyemwo canke bagabanije Oya akantu karimwo kuko deja harimwo loto ari abatsindiye imipira amagenda byinshi ama weekend Bugarama we watomboye cyane je natomboye agapira watomboye agapira wabigenjeje gute byagenze gute kugira ngo bikine uragura hama bakaguha akanuze akajeton ha mugakina right watomboye umupira natomboye uzowambara cyane fast biraryoshe ni bon cyane wabibonye gute canke iki giteramo niriye tandukaniro mu biteramo aho rujamwo n'icuno mu Oya igiteramo cyo organizwe na Brarudi ya Mari top urabibona now right warubijamwo canke ni ryambere the first time ni ryambere kweli kwereki waje uri kumwe n'abaji nta kadada witwaje fast urabona reka ndagushimire cyane urakoze cyane ego reka turi uwundi mujinga bro mahoro cyane meze neza cyane gose bakwita gute tangi Trésor Navas Trésor Navas kubera iki waje muri kino giteramo nikiye kintu cagushinuye kugira ngo wumve wo kwitaba ikintu cyambere cyansunuye vraiment n'abasani batumiye cyakabiri ndakunga ikinyobwa cya Amstel gose mu buzima busanzwe n'icyo usanzwe unywa canke wakinyoye ino muntu bon ndakurakuranywa n'amazi ko amazi n'ubuzima hari uwundi yambwiye ngo agasitwa niko asanzwe anywa mu buzima busanzwe umva we n'amazi bifo ko tuvaria apana kunguma kuri kimwe mu basaho batumiye waje ufanana Ameri kwene hari uwundi tufana umukobwa hari impamvu umufana tubwira impamvu umufana niyi afite ryiza afite itaye nziza yambara neza akwije byose wayibonye gute uko wari ubyiteze niko wabisanze ahubwo biraryoshe gusumba bizokwameye bashaka weekend hari ikindi giteramo kizoba Rosisi nikiye kintu wobwira abantu bataje uno munsi kugira ngo bumve ico wabarushije uno munsi kugira ngo uwo munsi nabo bazoza nukuri bahomvye ibi bitamuze muravyitaho ko ni wanene ni waneza reka ndagushimire cyane bandanye uryoherwa n'abagenzi asante sana bakunzi ba Mijo Talent TV ntako tutagira kugira ngo tubanezereze tubagira amahirwe no kubibonana n'umwe mu ba DJ batumiwe n'amahoro sawa meze neza I'm good watumiwe ni ego akazina kawe kuba batakuzi DJ Mo DJ Mo voilà DJ Mo nikiye kintu cagutumye uza mu iyi evenement canke nikiye kintu catumye cagushituye muri make ukumva utosiba en fait tous les DJ bose bari ngahanye bantumiye sivyo kandi numvise sound imeze neza nk'umu DJ ishimira ibintu bimeze neza byo Burundi biryoshe ni ikintu cya mbere naba nishimiye cyane sound imeze neza abantu barahari mu Burundi turaryoherwa mu Burundi ni heza nta kintu na kimwe cyo tuma ntareka kuza kwitura umu DJ nta kantu k'akanenge woba wumvise nta kantu na kamwe nta kantu urafuka mugenzi wawe hari mu Burundi n'ahantu hambere hatashobora kuba akanenge gashobora kuhaba ariko gusa tukagafukira ariko gusa ntagahari for real nawe uri umunyameshamakuru sibyo bwishikure hari akanenge wumvisemo shaje numvise ari wanene ni wanene ibintu n'amazi nubu reka ndakubaze nubu kivrema reka ndakubaze turabona uracyari umusore ukiri mutoyi ikinyobwa Amstel kubera iki woba ugifana canke nico usanzwe mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe sinakinwa ariko abakinwa ndabateye intege ko benshi mu bagenzi banje barakinwa aho sico no ariko gusa nyene ibintu bimeze neza unywa ka unywa ikinyobwa iki ifana ego urabateye intege kugira ngo babandanye ni bon nta kibazo nawe karibu ntaje soon thank you very much ego abantu kugenda abantu bataje muri kino giteramo biracabandanye ntibirahera Rosisi hariho ahantu bazoja kuri miki bizobera ubu nikiye kintu ubabwira kugira ngo ubatere intege canke ubabwire ico wabarushije kuno munsi cyashije ni kimwe ndikumvise umuziki uryoshye cyakabiri naco abambona ndabwira ati Amstel nziza cyane Amstel nziza atayinywa oyayi ni nziza
kuko abantu bose bari ngaha ko banwa Amstel kandi ko banwa Amstel baryohewe nuvuga ko ari nziza tubona ko ari byiza ari umuntu ashobora kuza ngaha afite stress bakaza bafite stress ariko gasanga ko yanyoka Amstel kamwe cyane tubiri dutatu ashobora kuryoherwa kurusha n'umuntu aryohewe kurusha ni ibintu bitahuritse nawe ubura umuntu ukunda guharira aho vrema niho harira wabonye bakinyoye baryohewe uvuga uti akantu antuka ni sawa mbe waravye neza naravye vrema no wanajyanishije na Amstel waje ubiza merci bon bakoze ba mijo ati kumwe n'abandi badada beza cyane wow sava umeze neza Ni bon sana. nawe ni sawa Ni sawa. umeze neza Ego nawe. ndashima akazina kawe urashobora kwidondora Je nitwa Hélène Amandine Ngabire. Hélène Amandine Ngabire. Hélène Amandine Ngabire nawe Nitwa Muhoza Chiara. Chiara na Amandine Ngabire turi kumwe n'abakobwa beza bakiri batoyi nikihe kintu catumye muza muri iyi evenement canke muri kino giteramo Bon, je nitwa Double J. Wenyene. nawe Jewe ni kubera Double J na Haflo. my god Double J na Arafro barakoze amateka ku buryo abana beza bakiri bato bumva yuko batoza canke bumva yuko batosiba mu gitaramo cabo nikihe kintu cakuryoheye igihe Double J ari hajya ariko aragukorera umuti Ikintu cyanyoheye jewe kuneka performinga bon lakini kwa jenga ndamukunda donc nayo cyambiye wiwe uko wari umwiteze niko wamusanze bon natangaye de plus bon una munsi bon bana nenda menya ariko nakiri ku donc ubu yari wenyene donc nawe uvuze yuko waje kubera Double J na Arafro nikihe kintu cakuryoheye mu gihe bariko baraperforminga hari imbere nana kimwe cyari kibishe byose byari biteza abaririmbanye bose umwe wese yaririmba indirimbo y'uwundi bon c'était vraiment cool très cool même uko wari uvyiteze niko wabisanze more than that bakobwa beza murabona baje bakurikiye Double J na Arafro mwubahwe cyane kweri kutaje ukorikiye mail vrai bon nawe nyene nacana umwese n'umubazo aratesa afite kandi aririmba neza gusa nyene urumva ibintu birasumbana akarusho niriye tandukaniro ku biteramo harujamo n'ivyuno munsi bon vraiment bon ndaryohewe rwose ndaryohewe tellement si ego vraiment nawe nikihe kintu wabonye utarubona mu yandi ma evenement yose bon ikintu nabonye nahora mbona nuko umushanteur wese yaririmba indirimbo y'uwundi byari bitesa vraiment tellement sinzi byari bitesa reka ndabashimire cyane bakobwa beza tubabwiye ngo merci beaucoup kubona mwaduhaye akanya none nawe witwa gute twa Ange enchanté andansa ça merci beaucoup bakuze ba Mijo Talent TV yari Ange irankunda n'abandi bantu ngaha Ni sawa. meze neza Ego. akazina kanyu Ngabirano Ben Boris. Boris Ego. uraryohewe cyane Sana bre. wanyoye ka Amstel Ego kwi. niko wahora unywa cyane Ya bon, nahora ntwaro yari gusa. ukanyoye no munsi Niko danwa. ukanyoye no munsi nako wahora unywa wahora unywa Oya, nahora nkwa gusa ngana ikunze. wahora unywa iyi Nahora ntwaro yari. kweri ko uno munsi wumva wonywa Amstel Nabonye abantu bose ko ngwa Amstel. uca wumva woyi Ya, ego. wumvise gute none Nukuri ko Imana biraryoshe. Sana sigero bikubwiye. nikihe kintu cakuryoheye uno munsi N'umunsi. Antuka vraiment, sigero bikubwiye abantu bose baciye kuri scene banjoye. bose hari umufana muri bajya bastar batumiye ufana cyane Mane ndafana Double J sana. niyo ndirimbo yaririmbye yakuryoheye wari witeze No kwishinga no ufa. urashinuka sana bro Wow. dushishirize ko twumva No kwishinga no ufa. No kwishinga no ufa. No kwishinga no ufa. yego ndabizi kuri umugenzi ariko no Kwishinga no ufa. No 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 no. pa No 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 no. no pa No 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 pa no kwishinga. ninde yakwigishije kudraga Sha, je kweli. Kutaka na mimi nyikishije. namuja mufite kwigisha kudraga Wapi? Ono doji. naco
ntacyo uratwimye amabanga reka uratubwiye yuko wahora unywa ikindi kinyobwa ariko uno munsi wahisemo kunywa Amstel kandi wayumvise iryoshe cyane n'akahe karusho warushije abantu bataje uno munsi canke kugira ngo batumirire Rosisi hariho ikindi igiteramo wumve ico wabarushije uno munsi kugira ngo uwo munsi nabo bazohaboneke. Sa umuntu atoba yaje uno munsi lo 22 Rosisi no mufuza ko atosiba sivyo ndamwigize azoze bavuze Rosisi baze byose kora n'uwo wayibonye hararyoshe sana cyane sinzi ko wayibonye ni genge yose yaryoshe turi kumwe turabifurije kuza mwese muze turyoherwe hamwe n'abagenzi bacu tujye pari. Merci beaucoup Boris kandi gushimire cyane. Merci. Yari Ange Irankunda n'abapampe abana batovye abakobwa abahungu abavire baryoye cyane byari ibintu by'iteka byari ibintu biryoshe